Ikibazo ca mbere mu gihugu c'u Burundi tumaze imyaka 27 tuvuga ko twinjiye mu ntwaro ya demokarasi. Mbega hano turafise ikibazo, mbega vy'ukuri abarundi no munsi bokwemeza ko batanguye gutangura inzira ya demokarasi, hari aho bageze mu vyerekeye demokarasi? Ikibazo kindi gira kabiri, hari umuntu yabajije ati hari umuntu yahawe agateka mu gihugu c'u Burundi nk'incungu ya demokarasi nyakwigendera Perezida Melchior Ndadaye. Umuntu yabajije ati vy'ukuri mwoshobora kwerekana ibintu bitatu baba barafatiyeko kugira ngo Perezida Melchior Ndadaye ahabwe kano gateka ko kuba incungu ya demokarasi mu gihugu c'u Burundi? Ati mbega nyimba koko yabihawe abikwiye, vy'ukuri no musi yogaruka yoshimira abarundi ku bijanye na demokarasi? Murakoze. Akabazo mumbajije hano naho karimwo tubiri. Akabazo ka mbere kagira kati mbega Uburundi nyuma y'imyaka 27 tuvuga ko twinjiye muri demokarasi, uyu munsi koko twovuga ko turi muri demokarasi? Kino kibazo nibaza ko kiza koroha kubera ko namaze gutanga ivyo umuntu ashobora gufatirako mu kuvuga ko igihugu kiri muri demokarasi. Birya natanze bitandatu, umuntu arashobora kubikoresha bikamworohereza kuza arishura araba ati mbega turi muri demokarasi canke ntituyirimwo. Ndaza gutanga aho jewe mpagaze uko ibintu ndabibona, uwundi ashobora kubibona ukundi arabiye kuri birya bimenyetso natanze bitandatu, ariko uko ndabibona ndaheza ndabibahe. Nobanza nkibutsa ko mu Burundi muri bwa bwoko bw'intwaro nari navuze uravye ubutegetsi buva n'ababufise nari namaze gutanga, nuko mu mwanya wa mbere twari dufise bwa butegetsi bw'umuntu umwe, ya monarchie, ubutegetsi twahaye umwami w'u Burundi tukamwita Sebarundi, abasigaye bagasigara bameze nk'abana biwe. Koko umuntu yavuze ngo ubutegetsi bw'umuntu umwe womengo yatwara wenyene, sivyo, kuko umwami baravuga ko agirwa n'abagabo, ibwami yari afise abamuhanura, yari afise abo bakorana, yari afise kandi abaganwa, yari afise n'abatware, ariko nyene ubutegetsi ku bw'abarundi yari umwami wabo, ubutegetsi bafata ko yahawe n'Imana. Mu nyuma hamaze kuza abakoroni, ubutegetsi bw'umwami nta kintu kinini bwari bukivuze mu vyo gutegeka, naho mu mutima w'abarundi umwami wabo yagumye ari umuntu adasanzwe. Mu nyuma niho tugiye kugera mu bihe vy'ukwikukira, vyitwa ko abakoroni bari bahari, bateye bazana ihiganwa mu vya politike, baremera imigambwe myinshi kwibaho, baremera ko abantu bahiganwa. Ntivyoroshe n'ico gihe, mugabo ihiganwa ryarabayeho cane cane mu kwezi kw'icenda mu 61, aho iprona y'umuganwa Rudoviko Rwagasore n'imigambwe bari kumwe batsinze ayo matora ku rugero runini cane, iyindi migambwe iratsindwa. Bose baremera aho intahe ishize, mugabo bivugwa ko abatsinzwe bagumanye agashavu, baranashavura kandi n'abakoroni batwara Uburundi ico gihe, kubona hatsinze umuntu avuga ko ashaka intahe yo kwikukira y'ubwo nyene. Ivyakurikiye turabizi twese muri kahise kacu, ryabaye igandagurwa ry'uwatsinze amatora ry'umuganwa Rudoviko Rwagasore, umugambwe wiwe utera uburabuzwa, mu nyuma Uburundi burikukira. Intwaro y'iki gihe twikukiye, sinzi uko noyita uyu musi, ni intwaro uko imyaka yagiye iragenda, novuga ko womengo yari hagati. Ku ruhande rumwe hariho ibimenyetso usanga mu ntwaro za demokarasi, ibimenyetso bitari bike. Ku rundi ruhande ntavyo nzi urugero umunyagihugu w'Uburundi yari afise rw'umwidegemvyo, ntavyo nzi, simfise ibimenyetso bikwiye vyotuma nshobora kugira ico mvuze neza ku butegetsi bwakurikiye twikukiye mu myaka 4 ya mbere. Ikizwi co n'ubutegetsi bwakurikiye kuva mu 1966 bwo bwabaye ubutegetsi bw'abasirikare. Ico gihe vyaraboneka neza ko ubutegetsi buri mu minwe y'umugwi mutoyi. Hari bamwe ubutegetsi bw'ico gihe babwitirira ubwoko, ariko je sinemera ko hariho ubwoko na bumwe burigera butwara, sinibaza ko binashoboka ko ubwoko butwara. Hariho umugwi wari ufise ubutegetsi, uwo mugwi cane cane wari umugwi w'abasirikare. Abasirikare nibo bonyene bemeza uwutwara igihugu. Abasirikare nibo bonyene
bashobora gukura uwufise ubutegetsi bavuga bati ibyo uriko urakora sivyo, turazanye uwundi. Aho nta munyagihugu wundi baja kubaza, nta basangiye ubwoko barinda guhamagara ngo ubwoko kanaka ku mitumba nimuze tuvugane tugomba dukure umutegetsi. Byari ibintu bibera mu kagwi gatoyi k'abasirikare. Ni bimwe namye mvuga nti hariho ubutegetsi bw'umuntu umwe, ariko kandi hariho nubwo jewe mfata nka oligarchie, nubwo butegetsi buba bufiswe n'umugwi mutoyi w'abanyagihugu. Ubwo butegetsi rero bwaramaze imyaka ishika kuri 20, ntihenze ngira ni imyaka nka 27 gushika mu 1993. Mu 1993 harabaye impinduka ikomeye. Iyo mpinduka yahereye mu 1990, niho mu butegetsi batanguye kugenda barikura ibintu bimwe bimwe bijanye n'umwidegemvyo w'abanyagihugu. Baratangura kwemera ko amashirahamwe yigenga ashobora kubaho, n'amashirahamwe y'agateka ka zina muntu aratangura kuvuka mu 1991. Haraba itegeko riyagenga. Baratangura mu nyuma birazana ko habaho ibwirizwa shingiro ryemera imigambwe myinshi mu 1992. Iryo bwirizwa shingiro riratuma habaho amasendika yigenga. Mu mwanya muto hatera havuka ibimenyeshamakuru vyigenga. Ni ukuvuga ko abarundi bari batanguye kugira umwidegemvyo, bariko barava muri cya gihe ivyiyumviro vyose, ugushaka kose, ubutegetsi bwose, ibintu byose byari mu minwe y'abasirikare n'akagwi gatoyi, bagaheza bagategeka mu mugango umwe rudende, ibiheza bigakogwa. Ahubwo ibintu bitera bija ku rundi rugero, abanyagihugu bandi basanzwe batangura kugira ijambo mu gihugu. Ivyo rero nivyo bidushikanaho mu 1993 habaho amatora ya mbere, umunyagihugu wese akitorera uwashatse amutwara. Haraheza haratorwa Perezida Melchior Ndadaye, haratorwa inama nshingamateka. Ibintu umuntu abiravye ako kanya wamengo turagiye kwinjira muri demokarasi. Twasa n'abatangaje muri Afrika kuko n'ibihugu bike vyari vyashoboye kuja ku rugero nk'uko twagiyeko, aho ubutegetsi bushobora guhinduka kubera amatora. Ariko rero vyamaze akanya gato, kuko ubwo butegetsi bwari bwatowe bwaciye butembagazwa, umukuru w'igihugu aragandagurwa. Ibintu biraba nabi gushika naho hatinda kaza n'intambara, tumara imyaka mu ntambara. Mu 2005 harasubiye harabaho amatora nayo nyene co kimwe no mu 1993 yatumye habaho ihinduka ry'ubutegetsi mu Burundi. Imbere gato y'ayo matora mu gihugu hateye naho nyene hakomera ko abanyagihugu bashobora kuvuga. Vyagiye biduga gahoro gahoro mu gushiraho amaradiyo yigenga arakomera. Amashirahamwe yigenga yatubona muri kino gihe atera komera, nayo amasendika atera komera, ku buryo wabona ko abatwara igihugu bafise abantu bashobora kubavuguruza, bashobora guhakana ivyo bakoze, bakababwira bati ivyo muri ko murakora sivyo. Hanyuma umukuru w'igihugu, umugambi wari ku butegetsi ico gihe urahiganwa, uratsindwa na CNDD FDD. Muri iyo myaka ya mbere ya CNDD FDD twari mu gihugu, novuga iyo umuntu agiye karaba, hariho ku isi nk'amashirahamwe mpuzamakungu agenda arapanga ibihugu ku isi ingene bikomeye muri demokarasi. Hariho ibihugu nyene bavuga bati ibi ni ibihugu vy'umwidegemvyo, les pays libres, arivyo biba birimwo demokarasi. Hakaba n'ibihugu biri hagati bavyita les pays semi libres, biba biri hagati kuko niyo birashikira umwidegemvyo wuzuye, bikongera bikaba bigifise akantu ko gukinyiza umunyagihugu. Ni ukuvuga umwidegemvyo ntubukwiye ku banyagihugu. Uburundi rero ugiye ukaraba muri aho hantu batondeka ibihugu, Uburundi barushira mu mugwi w'ibihugu bita semi libre. Hakaba rero n'ibihugu biba biri musi, bitagiramo liberté, bitagiramo umwidegemvyo, bitagiramo demokarasi. Urumva ko ico gihe twafatwa nk'abari hagati, kuko wumvirije nk'amaradiyo mu Burundi harasohoka ivyiyumviro ari ibihugu bike cyane byo muri Afrika bishobora kuvugwamo. Amashirahamwe yigenga yaravuga, ukumva ko ashobora gusohora ico yumvira cose. Muri iyo myaka hagati y'ibihumbi 2005 n'ibihumbi 2015 twarashobora kuvuga ico twiyumvira mu gihugu, kandi naho iterabwoba ryaba ririho gahoro gahoro, umuntu yaravuga akiyumvira ko aza gutaha amahoro ntiyicwa. Hariho kandi imigambwe
imigambwe ikavuga, hakaba imigambwe itandukanye mu nama nshingamateka, abantu bakavuga naho umugambwe CNDD-FDD waba ufise inguvu nyinshi kubarusha, mugabo ivyumviro bitandukanye vyarashobora gusohoka. Hariho amasendika ashobora kuvuga, icagumye kigorana cyane bwabo burenganzira nko gukora imyiyerekano, ico warumva ko kigorana. Uko imyaka rero yagiye iragenda niko wabona ubutegetsi buhari butera bugerageza kugabanya uwo mwidegemvyo. Mbere guhera nk'umwaka w'2012 hatera havugwa amategeko agiye kugabanya umwidegemvyo w'amashirahamwe, amashirahamwe yigenga, umwidegemvyo w'amaradiyo, itegeko rishasha ry'amaradiyo, n'umwidegemvyo ujanye n'ivyo kugira imyiyerekano n'amanama. Ivyo vyaraboneka ko ari ibintu ubutegetsi buhari ico gihe butipfuza ko bibandanya kuba bikomeye mu gihugu. Aho niho intango rero ijanye no guheza wa mwidegemvyo w'abarundi yari ihagaze. Hanyuma hageze ivy'ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza, ibintu bitera biyangara. Uwundi mugwi wabona wasa n'utera ubangamirwa uko imyaka yahera ni ikibazo kijanye n'imigambwe. Hari imigambwe yagoranye kwemererwa nk'umugambwe MSD, umugambwe FNL. Mu nyuma haduka ibindi navyo vyo kurondera gusambura iyo migambwe no kuyaka umwidegemvyo wayo. Iyo hageze amatora yabaye mu 2010, niyo novuga yatunganijwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, yitwa ko ari amatora yari akiriho mu mwanya twari tucitwa ko tugifise umwidegemvyo. Amatora yarabaye, mugabo haciye hatangura ivyuko ibivuye mu matora bitizigirwa cane cane n'ababa batari kumwe n'ubutegetsi. Aho niho ibintu vyabonetse ko bitanguye kugenda biba nabi, imyidogo yarabaye, mugabo vyagiye kuyangara, vyo vyayangaye gose inyuma. Uyu musi mbega Uburundi bwoba buri muri demokarasi? Ni ikibazo gikomeye, kuko igihugu gitwarwa n'abantu nk'uko mwabivuze bagiye mw'ishamba baragwana, barasesa amaraso yabo bavuga ko bagwanira demokarasi yari yanyazwe mu 1993. Uyu musi twoba turi muri demokarasi? Reka dusubire duce kuri vya bipimo bitandatu turabe ko dushobora kuvuga ko Burundi buri muri demokarasi. Icya mbere twavuze ni ic'umwidegemvyo w'umunyagihugu. Umunyagihugu ashobora gusohora ivyumviro vyiwe, ntihagire uwumukurikirana kubera ivyumviro vyiwe. Uwo munyagihugu akaba ashobora kandi kubisohora ari kumwe n'abandi mu kuja mu mashirahamwe yigenga, uko avyumva, canke agakora imyiyerekano ari kumwe n'abandi. Mbega ivyo bintu biracoroshe mu Burundi? Uyu musi mu Burundi umuntu ariko asohora ibintu bidashimisha ubutegetsi, abazi ko bishobora kumukwegera ingaruka zibi. Benshi ugiye nko ku mbuga ngurukanabumenyi barinda guhindura amazina. Hari abandi batwandikira ati murabizi neza yuko bataza kuvyumva ataco tuba. Birumvikana ko umunyagihugu adafise umwidegemvyo wose mu Burundi uyu musi. Ico gukora amashirahamwe yidegemvya ashobora kuvuga kwa kundi kw'imbere y'2015 ntashoboka mu Burundi uyu musi. Amashirahamwe mbere yigenga ari hanze y'igihugu. Mu Burundi ibimenyeshamakuru vyigenga vyinshi bishobora kuvuga uko vyari bimeze imbere ya 2015 biri hanze. Abo bose babikoramwo ivyo bimenyeshamakuru, amashirahamwe bitwa abansi b'igihugu. Haracari ibimenyeshamakuru bikeya, akarorero ni nk'ikinyamakuru Iwacu kigishobora gukora, naco nyene kitoroherejwe kuko ubona amenyeshamakuru babo hari nk'abapfunzwe kubera ko gusa bagiye gutohoza inkuru. Ivyo ni ibimenyetso vya mbere vyerekana wa munyagihugu ko atidegemvya. Hariho bikeya gishobora, ariko umunyagihugu w'Uburundi uyu musi nta mwidegemvya afise. Ugiye ku kijanye na etat de droit, mbega uyu musi abarundi bose bari musi y'amategeko? Umuntu yoshobora kubivuga. Uravye nk'ivyaha bikorwa mu Burundi, urabona ko ubutungane ingene bukoreshwa, hariho abo bushobora gukorako nabo budashobora gukorako. Hariho ibihangange bidakorwako. Hariho nk'abantu banyuruzwa. Ntibishobora kumvikana ingene umuntu mu Burundi anyuruzwa akabugwa irengero, hari inzego zizi zamufasha, ntihagire abantu muri izo nzego ikintu na kimwe babazwa. Akarero gatoyi gusa ntange muri kino kiganiro. Kw'igenekerezo rya 16 mu kwezi kwa mbere mu 2016, kumutakura kw'ibarabara rya mbere, abasirikare bazwi bari barongowe na kapitene Prudent Ntezimana bakorera ku kirindiro cy'igisirikare cyari kw'ibarabara rya gatatu kumutakura, bagiye mu rugo rwabamwo umwigeme
yitwa Belize Ntakarutimana, saa 9 y'ijoro urupangu rwose bararuvyura. Uyu mukenyezi abasirikare binjira mu cumba ciwe kumusaka ari babiri, bamarayo umwanya munyo baramusohokana. Ababanyi bose barabaza bati Belize mumutwaye hehe? Hanyuma President Ntezimana arababwira ati murazi ko mwamuvuga ko turi abicanyi, tugiye kumubaza. Aragaruka. Kuva ico gihe imyaka ibaye 4 atawurasubira gukubita ijisho Belize Ntakarutimana. Tugasemerera abantu bakavuga, ahubwo ugasanga biwe nibo bafise ubwoba ko bashobora no gupfa. Ngiki gihugu rero turimwo ubu, ni igihugu hariho abantu bashobora gukora ibyo bashatse vyose aho bashakiye, ntihagire n'umwe abakorako. Icaha co kwa Belize ni giki? Nuko Belize yarimwe mu biyamirije ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza kumutakura, akaba yarimwe mu batera indirimbo z'abari mu myiyerekano. Ni gute umuntu yoshobora kuvuga ko ico gihugu gifise ubutungane bwigenga, hashobora guca imyaka 4 umuntu yafashwe abantu babona mu rugo atavyo kunyegeza, hamwe bavuga ngo turiko turabesha, ariko ntihagire n'amatohoza abaho yo kuja kubaza ivyashikiye Belize ivyo arivyo. Ngici igihugu kitagira ubutungane, abanyagihugu bose baba munsi y'amategeko, ubutungane bukigenga bugashobora gukurikirana ibibazo. Nk'ico ca etat de droit nta kiriho. Ako n'akarorero gatoyi mu bundi burero amajana n'ibihumbi biri mu Burundi abantu bashobora kwicwa atana kimwe gikurikira. Nk'uko kijanye n'ubutegetsi ngene butandukanije, urwego rw'ubutungane twavuze ingene buteza kwigenga muri demokarasi. Ubutungane bw'Uburundi ingene bufashwe, ingene umucamanza wo mu Burundi afashwe. Umuntu yoshobora kugereranya urwo rwego n'urwego rw'umukuru w'igihugu. Umukuru wa sentare ntahinyuzwa, hari uwo mugereranya n'umukuru w'igihugu mu Burundi? Hari uwogereranya umukuru amakuru amasentare n'abatwara inama nshingamateka na nkenguzamateka mu Burundi? Hari uwogereranya abacamanza mu ntara akaza kubagereranya na baburamatari n'abashingamateka muri izo ntara, haba mu bugene bafashwe, mu cubahiro bafise, mu bugene bahembwa, muri byinshi cyane. Hari umuntu yoshobora kugereranya abo bantu? Umucamanza n'umuntu ashobora gufatwa, bashobora kugira ico bashatse aho bashakiye, nawe akaca ategerezwa kwicisha bugufi imbere yabo, mbere akaba umunywanyi w'umugambwe mu kinyegero kugira ngo ashobore kuronka n'ikibanza n'iryo teka ryo kwitwa nk'umucamanza mukuru ahantu abari. Umucamanza ngo n'uyo nta kintu kinini ashobora kumarira demokarasi, aguma ari umucamanza akoreshwa. Tugiye nko kubijanye n'ingene amatora ategurwa, amatora arabaho mu Burundi, ayaherutse yarabayeho, mugabo nk'ivyo twumvise ni ibintu usanga bitangaje, aho ubona abantu bariko barahiganwa bagapfungwa, bakabugwa irengero bamwe, aho wumva abahagararira amatora buca amatora bagafatwa ku bwinshi, aho ubona ku munsi w'amatora bamwe bagasohorwa ntibaje guharura, amatora akaba atabimenyesha amakuru vyigenga bihari vy'ukuri, amatora akaba kandi aba atandoreretse zigenga zihari kumwe vyahora bigenda imbere, hakaba abantu bayakurikirana bashobora kwemeza ibiyavuyemo ko ari ivy'ukuri. Ugasanga amashirahamwe yemerwa kubikurikira n'amashirahamwe aba yegereye umugambwe CNDD-FDD. Nk'ico ayo matora biragoye bivuga ngo n'amatora yo muri demokarasi, amatora araba, mugabo ni kimwe twavuga ko n'intwaro z'urutugu zimeze gute zikora amatora, ariko atari amatora amwe bavuga ngo yigenga, ari mu mwizero, aba ku mugaragaro, abantu bizera ibivamwo, n'ihiganwa abahiganwa bakaba bangana bafise ububasha bungana. Ntabwo biboneka ivyo bintu muri kino gihe mu Burundi. Hari n'abandi batari bake bari mu migambwe, bari muri politike, usanga badashobora kwitoza, bamwe bari mu buhungiro, bararungitswe barahunze igihugu kuko mu gihugu cabo bahageze bashobora kuca bicwa. Ugiye nko ku kijanye n'imigambwe myinshi mu gihugu, imigambwe iriho, ariko naho nyene naho iriho, imigambwe iboneka ko vy'ukuri tumvikana n'ubutegetsi, si imigambwe usanga yoroherezwa mu buzima bwayo. Nko muri ino ndwi kuva kwa gatandatu heze gushika ku munsi wa gatatu, wumvise nko mu ntara ya Bururi bafatira rimwe abakuru b'umugambwe CNL, umugambwe ugira kabiri mu gihugu, bagafata abakuru b'umugambwe makomine yose y'intara ya Bururi, umuntu asigara afise ikibazo. Ugasanga hirya no hino mu gihugu baguma bafatwa abo bantu, ugasanga abanywanyi babo nuko nabo bariko barafatwa kandi umugambwe ntaco ushobora kugira. Iyindi migambwe, uriho n'umugambwe ukomeye uri no mu nama nshingamateka, aho ntaco umuntu avuga
ku yindi migambwe isigaye, imigambwe vy'ukuri biboneka ko idahuza na CNDD-FDD itari mike, ibaho abayirongoye bari mu mahanga barahunze. Waja nko kuri kimwe kindi twavuze tuti muri demokarasi hategerezwa kubaho ikiganiro hagati y'abanyagihugu bo nyene muri ya mashyirahamwe twavuze ateza kuba yigenga, amashyirahamwe yigenga akomeye mu Burundi ari hanze yarahunze igihugu ntarikuriwe kuba mu Burundi. Waja ku maradiyo yigenga, ibimenyeshamakuru vyigenga vyofasha ibiganiro mu gihugu, navyo nyene urabona ibitari bike vyarahunze igihugu, n'abasigaye bateza kwigengesera bazi ko umwanya wari wose bashobora kugirirwa nabi. Waja kandi ku gice ca nyuma c'ibiganiro hagati y'imigambwe na leta, urabona ko ari ibintu bigoye cyane. Bose bagira bati ntihabe ibiganiro kugira ngo hatore umuti w'ikibazo kiri mu Burundi, ubutegetsi bw'ukabona ko butipfuza ko imigambwe yosubira gukomera, n'ico kiganiro basa n'abatagikeneye. Rero umuntu afashe ku bimenyetso vyose bikuru bikuru biranga demokarasi, ubona mu Burundi turi kure cyane. Hamwe twahora bavuga ngo turi semi libre twarahataye, ubu ugiye kuraba bariko barapanga Uburundi buri mu bihugu vya nyuma bijanye n'umwidegemvyo, biri mu bihugu bafata ko ibihugu bitagiramwo umwidegemvyo kandi bitagiramwo demokarasi, iba ariko arabitondeka. Kandi nanje ibyo nciyeko nanje mbona ari uko bimeze mu Burundi, nta demokarasi iriho. Hari irindi jambo basigaye bakoresha cyane ubu muri Afrika, ico bita demokrature. Demokrature ni giki? Igihe Afrika igiye mu migambwe myinshi n'ibyo bya demokarasi, amatora, hari abategetsi bari ku butegetsi bo bagize bati ivyo ntibigoye n'umukino turawukina, reka dushobore gushyiraho imigambwe tugaba, dushireho amatora tuba tuzi ibiyavamwo, hanyuma tugume twerekana ko ivyo byose bikora nk'uko bimeze muri demokarasi, ariko atari demokarasi. Ugasanga ibimenyetso vy'inyuma vya demokarasi umenga biriho, ariko ugiye ingene demokarasi ikora mu buzima bwa misi yose ugasanga nta na gatoyi bari kure yayo. Niho rero hari abantu baciye bafatanya amajambo abiri, demokarasi na dictature, babifatanije baca bavyara iryo jambo demokrature, ku buryo ikintu c'ikiburirane ku ruhande rumwe umenga ni demokarasi, ku rundi ruhande ikaba ari dictature. Nivyo mbona turimwo mu Burundi. Agace ka kabiri k'ikibazo cari gihejeje kubazwa kaje kerekeye Perezida Melchior Ndadaye yatewe iteka ryo kwitwa incungu ya demokarasi inyuma y'igandagurwa ryiwe. Yabaye umurundi agira kabiri atewe iryo teka ryo kwitwa incungu y'igihugu inyuma y'umuganwa Rudoviko Rwagasore, nawe yiswe incungu yo kwikukira ku Burundi. Muti rero hari ibintu bitatu umuntu yoshobora kwerekana vyosigura ingene Melchior Ndadaye yoba ari incungu ya demokarasi. Ikibazo sinovuga naho nyine ngo ndafise inyishu itomoye ubwo nyene, kuko simfise aho bahanditse itegeko ry'umunsi batora Perezida Melchior Ndadaye bakamuha iteka ryo kwitwa incungu ya demokarasi. Jewe ico noshobora kuvuga ko nico mbona ingene umuntu ashobora kwitwa incungu, ni ryari umuntu akwiye kwitwa incungu y'igihugu, hanyuma nibiki Melchior Ndadaye yakoze bijanye no kurwanira demokarasi vyoba bisigura ko yashobora kuca yitwa incungu, yagizwe incungu. Ica mbere, incungu ndayumva nk'umuntu aba yakoze ikintu gihambaye gose cerekana ubutwari budasanzwe ku rwego rw'igihugu cose. Ico kintu kikaba ari ikintu kiza gihindura uko igihugu cahora kimeze, kikava mu ruhande rubi kija mu ruhande rwiza, kikaja mu vyo nokwita nk'umwijima kija mu muco. Ni gutyo. Hanyuma ico kintu cakozwe kikaba gifata igihugu nyene nkuko namaze kubivuga, kuko incungu umuntu yoshobora kuba incungu y'umuryango wiwe, umuntu yoshobora kuba incungu mw'ikomine gusa, canke akaba incungu mu kandi gace gatoyi k'ibintu arimwo, ariko kuba incungu y'igihugu cose nuko ivyo bintu wakoze vyoba bihindura ubuzima bwose bw'igihugu. Mu kubikora ukaba werekanye ukurinda n'ubutwari budasanzwe, intumbero ari neza gusa. Rero kuri Rwagasore sindumva ababiharira uyu munsi, sinzi ko mu gihe ciwe hari impari zoba zarabaye, mugabo igikorwa Rwagasore yakoze cahindura amateka y'u Burundi, atuvana mu bukoroni akatwinjiza mu gihugu cigenga.
Rwagasore yari yagwanye bidasanzwe kuko yagwana n'ubutegetsi bw'ico gihe butipfuza na gatoyi ko Burundi bwikukira, butipfuza kandi ko aronka intsinzi yiwe, akabikora hari incuro nyinshi yahatswe kugandagurwa bigasaba ukurinda kudasanzwe. Ico atumbereye kikaba ari ineza y'abarundi bose. Rero ivyo bintu vyose umuntu abifatanije birasigura impamvu nk'umuganwa Rudoviko Rwagasore yiswe incungu y'igihugu mu kuturonderera ukwikukira, naho mu kubikora hariho abandi benshi baba babifatanije. Ugiye mu buzima bwa Perezida Melchior Ndadaye nawe nyene, ku kijanye n'uko ico yakoze ari ikintu gifata ubuzima bwose bw'igihugu, naho nyene nta wokideha. Uravye urugamba yakoze rwo kurwanira demokarasi, ico rwari ruzanye rwahindura amateka y'u Burundi y'imbere, intwaro za gisirikare yagwanya, akagira ati tuje mu yandi mateka aho umunyagihugu ari we agira ijambo mu gutora abamutwara, akari we abitorera, kandi twinjire mu gihugu cubaha agateka ka zina muntu. N'ibindi vyinshi yavuze, nk'iyo umuntu yumvirije ijambo ryiwe munsi yimikwa, murazi ko ari ijambo ryibukwa nk'uko irya Rwagasore nyene ryibukwa, amajambo usanga harimwo ibintu vyinshi bikomeye yagiye aravuga kandi bidata igihe. Ugiye ko yoba nawe yakoze ibintu vy'ubutwari birimwo ukurinda kudasanzwe, naho nyene nta wokideha. Urugamba rwiwe ntirwari rworoshe nawe, uravye imyaka bavuga yanabihereye ko yari akiri muto, agifise imyaka 20, ari mu bashinga imigambwe, bari mu buhungiro, ingene wagira ati twebwe intumbero dufise ntabwo ariyo gufata ibigwanisho ngo dusese amaraso, reka tuje mu ntumbero yuko igihugu tugikiza tubanje gufatana n'abandi bashaka impinduka mu gihugu, ibintu tubihindure neza ku neza y'abarundi bose. Ingene kandi iyo wumvirije kuva imbere yasize imbere ivy'agateka ka zina muntu guhera mu myaka ya za 80 yakoze ikinyamakuru kiguma gikurikirana ivy'agateka ka zina muntu mu gihugu. Uravye ukubahuka yari afise mu manama, akavuga ibintu vyashobora kumuhitana, umugambwe akawigisha mu kinyegero, mu nyuma agatangura kuvugira ahabona, gushika rero aho yubahuka akaja mu bashinga rigiteka, akaja gushinga umugambwe wiwe. Mu myaka ya kiriya gihe, nimba uyu munsi tubona ingene bigoye gukora politike iruhande y'abasirikare ba CNDD-FDD, umuntu batamwemerera kugira umwidegemvyo, umuntu arashobora gutahura ingene n'ico gihe ibintu bishobora kuba bitari vyoroshe gukora umugambwe. Hanyuma umuntu yumvirije ibivugwa vy'ivyo aba yaragerageje imbere yuko tuja mu matora, agira ati habeho ubutegetsi busangiwe n'abari bafise ubutegetsi ico gihe n'abiwe, ati imbere yuko binjira nyene mu butegetsi umugambwe umwe ushobora gutsinda wonyene, kuko yabona ko ibintu binyarutse nk'uko vyabaye ko vyashobora kuca bivyara intambara, hakaba bamwe batemera gutsindwa n'abandi batsinze nabo bashobora kongera kunyarutsa ibintu vyinshi ku buryo igihugu kica kija mu kaga. Jewe ivyo bintu vyose ndabiteranije, mpora numva bariko baravuga ijambo yavuze mu gihe ngo baba bari babankiye gukora leta y'imfatakibanza, ko yagize ati umunsi umwe twatumiye uwitwa Jean Marie Ngendahayo muri Focode, niwe yatubwiye ati yagize ngo quand l'on veut tirer il faut le boire, ati nta kundi reka amatora tuyajemwo, ariko bose iyo ndabumvirije bavuga bati twagiye tubizi ko ibizokurikira bitazoroha, ati nawe nyene yari yiteze ko ashobora kwicwa. Rero ivyo bintu vyose ubikurikiranye ukabiraba, ku bwanje kwitwa incungu ya demokarasi arabikwiriye. Yaragwanye, yarerekanye ubutwari, arerekana ukurinda kudasanzwe, akora ikintu gihindura amateka y'igihugu kandi kiyavana muri kibi, kirondera kudushira muri demokarasi nyene muri ciza, naho ivyakurikiye vyo bitahavuye vyoroha. Rero iyo ndiko ndavuga ku bijanye na Melchior Ndadaye, ndazi ko hariho imigwi myinshi y'abarundi tudahuza kuri ico kibazo, ndabivuga ndabizi, kuko hari nk'uruhande bamwe nko mu bwoko bw'abahutu bagira bati ni ukwigirisha, se ndiko ndavyemera ivyo ndiko ndavuga, hakaba ku ruhande rw'abatutsi bamwe bagira bati sivyo, Melchior Ndadaye ntabwo ari incungu baravye ivyaciye bikurikira amaze gupfa.
sindabifata jewe gutyo kuko simbona ko umuntu ashobora guhogwa ivyabaye yapfuye. Umuntu yohogwa ivyabaye ari muzima, ivyo bagira bati we nyene yarategetse ikintu kinaka, ngibi ivyemezo, ngibi ivyo yakoze. Ariko ibintu biba umuntu yagandaguwe biragoye. Hari n'abagira bati kuba nyene haciye haba nk'intambara abantu bakicwa, nuko we nyene yari yabiteguye ari ibintu bibi. Ariko uko nabonye vyagiye biba si iwacu gusa no mu bindi bihugu, ahantu henshi iyo hishwe umuntu w'umutegetsi atowe gutyo yizigiwe cane, akaba kandi ari umuntu mu mitima y'abanyagihugu biwe afatwa nk'uwaraje kubabohoza, giturumbuka akaca yicwa, kenshi harabaho inganda n'igihe aba ari umuntu w'akarorero mu guharanira intwaro zidaciye mu nguvu. Ubu rero n'igihe nka Gandhi yishwe mu Buhindi, ivyakurikiye ntabwo vyabaye vyiza, naho mw'isi nzima umuntu wa mbere avuga ko yigishwa la non violence ari Mahatma Gandhi. Igihe Martin Luther King yishwe muri Amerika, nawe nyene mu mavile menshi yo muri Amerika habaye ibintu bibi cane, baraturira ibintu, kandi Martin Luther King ubuzima bwiwe bwose yabubayeho agwanira ko bahindura ibintu ata kintu na kimwe bakoze kijanye no kwonona canke gusesa amaraso. Rero biragoye ko abantu babihurizako, ndabizi ko abarundi gushika ubu bose badahuriza ku kibazo kijanye na Perezida Melchior Ndadaye, mugabo jewe ndi muri uwo mugwi w'abamufata nk'incungu, kuko nasomye vyinshi bimwerekeye muri kahise kiwe, navuganye na benshi bagendanye nawe, naravye ivyo yiyandikiye we nyene, nkumviriza n'ivyo yavuze, mbona ivyo avuga bisa n'ivyo tugwanira uyu musi. Ni naho tuja ku kibazo cabajijwe n'uwundi mu kurangiza abambe mwabajije muti mbega hamwe Melchior Ndadaye yozuka uyu musi akagaruka, ibintu vy'uno musi yobifata gute? Ntavyo nzi. Aho umuntu aba agira aje mu vyo nokwita speculation, ntidushobora gufata abantu bapfuye ngo tuvuge ngo bazutse ngo bokora ibi ngo bokwifata gutya, twaba tugira dutangure kubesha. Tugira dutangure kubesha, ivyo sivyo, nta kubatamika ivyo batavuze, nta kubavugisha ivyo batavuze, nta kubakoresha ivyo batakoze. Umuntu yogarukira ku vyo tubazi ko nyene mu mwanya wabo, kuko muri ico gihe kindi ntushobora kumenya uko yokwifata mu gihe ico gihe kitaba gisa n'igihe ciwe. Ariko ico nshobora kongerako gusa nuko bimwe mu vyo yagwanije uyu musi ndabibona uko nyene yariko arabigwanya nawe niko bimeze. Aha niho ngomba ngarukeko gatoyi. Narigeze gukurikira urwandiko rukomeye rwanditswe na Gervase Rufikiri, yahoze ari cegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu c'umuhisi Petero Nkurunziza. Niwe yanditse agira ati mu butegetsi bakiri muri leta, tibumvirije vyari gake cane nk'umuhisi Perezida Nkurunziza yashobora kuvuga ibijanye na Ndadaye. Yavuga ko atahuza mu vyiyumviro nawe, akavuga ko ahubwo Perezida Nkurunziza yasubiramwo rwose Rwagasore, mugabe Ndadaye vyari bigoye. Kandi kanatsinda, ivyo twabonye mu kiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza, Ndadaye yagiye kuvugwa cane mu kiringo ca gatatu, ariko mu biringo bibiri vy'imbere ibijanye na Ndadaye n'ubutwari bwiwe ntitwavyumva bivugwa n'ubutegetsi nk'uko uyu musi tuvyumva biriko biravugwa. Uyu musi rero uko usanga babikoresha, ntabwo bahagarara cane ku vyiyumviro Ndadaye yasize imbere. Uyu musi bariko baramuvuga bahagarara cane ku buhutu, ku bwoko bwiwe, nico bahagararako. Kuko mu kiringo ca gatatu Petero Nkurunziza amaze umuhisi, ndakibwira yuko umuhisi Petero Nkurunziza amaze kwitoza ubugira gatatu bikavyara ingorane vyavyaye, ubutegetsi bwiwe bwateye buja kwiyambika ivy'amoko, buhinduka ubutegetsi bwabugwanira ubwoko kanaka, aba arivyo batera biyambika. Ku buryo rero icitwa cose umuhutu yoba yarapfuye, yoba uca umengo muri ico gihe birahuye. Ariko Melchior Ndadaye ntabwo urugamba rwiwe yigeze agwambika ubwoko gutyo nyene mu mvugo ziwe, ntivyigeze bibaho. Ku buryo wumvirije n'abamuzi akiri muto cane, wumvirije intahe zabo, yarashimika gose ku kwerekana ko ikibazo c'Uburundi atari ikibazo c'amoko,
ari ikibazo c'umugwi mutoyi w'abantu bihariza ubutegetsi, bakaca kandi abo bihariza ubutegetsi ushobora gusanga bamwe abahutu n'abatutsi, hanyuma bakaja guhonyora abanyagihugu batoyi barimwo abahutu n'abatutsi nyene, bakabahonyora bose. Narirya we yarafise ivyumviro bimwe vya socialisme bitari bija muri communisme, ivyo vyumviro vyiwe vyari bihagaze gutyo, ico bita la lutte des classes, ataho kiba gihuriye n'ivyo bita amoko iwacu. Rero wumvirije abariko baravuga Melchior Ndadaye uyu musi cane cane muri ubwo butegetsi, ntabwo bahagarara cane ku vyumviro yagwaniye, ko yagwanije intwaro za gisirikare ntuzokumva bariko barabivuga. Ntibashobora kuvuga ko Melchior Ndadaye yagwaniye ko abasirikare ibikorwa vyabo biba musi y'abasivile, mu gihe abasivile aribo baba barongoye leta, abasirikare bagakora ibikorwa vyabo bijanye no gukingira umutekano w'igihugu, imbibe z'igihugu, atabwo aribo baja hejuru ngo bategeke abasivile ku buryo igihugu bakaba kukigira nk'ikambi. Ivyo ntuzovyumvana na rimwe leta ya CNDD-FDD, biratandukanye na Melchior Ndadaye. Ntushobora kumva bobo bagwanira umwidegemvyo w'imigambwe yose, ngo bavuge bati imigambwe yose irangana, ifise umwidegemvyo ungana, abatavuga rumwe n'ubutegetsi nta numwe ajejwe kubapfungira ubusa, bategerezwa kuronka umwidegemvyo wabo wose. Ivyo ntuzobumvana mu kanwa kabo, bazokoma ariko baratubwira CNDD-FDD yonyene, abandi bakitwa abansi b'igihugu. Ntuzobumva ariko bavuga ibijanye n'umwidegemvyo wundi, umwidegemvyo w'amaradiyo, w'amenyeshamakuru, kugwanira umwidegemvyo w'amashirahamwe yigenga. Ivyo ntuzovyumva na CNDD-FDD, kandi arivyo Melchior Ndadaye yariko aragwanira. Melchior Ndadaye yashinze Ligue Iteka, CNDD-FDD ija gufuta Ligue Iteka. Murumva ko ataho bihuriye, ntaho bihuriye ivyo bintu bibiri. Rero ku bwanje ubutegetsi buhari uyu musi buratandukanye gose n'ivyo Melchior Ndadaye yari yaragwaniye, kandi ingene bwigenza, inyifato bufise, ibintu vyinshi, n'ubutegetsi buhindura ubwoko kumbure bw'abafise kakagwe gafise ubutegetsi k'abagenerale, hahinduka ubwoko bwabo, ariko ingene bumva ivy'igihugu bikwiye kwizizigwa n'abantu bakeyi ntabwo bitandukanye cane n'ingene n'abandi bashobora kwiyumvira ko ijambo riva mu gisirikare kandi ivy'igihugu bikizizigwa n'akagwi gatoyi k'abategetsi. Rero muri ico gihe nibaza ko izo ntumbero zitandukanye na demokarasi Perezida Melchior Ndadaye yagwaniye. Mu kurangiza rero ndabisubiremwo, je ndamufata nk'incungu ya demokarasi kuri ico kibazo nuko je ndavyumva. Namwe murakoze mu tubazo mumbajije. Ikibazo mubajije kirimwo vyinshi, ariko kandi musa n'abamaze no kuvyishura mwebwe nyene mu kubibaza. Sinoja ngaho ngo ngomba nigire umuhinga wa demokarasi yo muri Afrika y'Epfo, canke umuhinga wa demokarasi yo muri Tanzania. Ariko igihugu ca Afrika y'Epfo kiri mu biharugwa ko biri imbere muri demokarasi muri Afrika, ufatiye kuri vya bimenyetso bitandatu nari nababwiye. Afrika y'Epfo ku bijanye n'umwidegemvyo wo gusohora ivyiyumviro ku banyagihugu kiri mu vya mbere muri Afrika. Ni kimwe mu bihugu umuntu ashobora kuvuga iciyumviro ciwe ntihagire ingorane agira, kandi ni igihugu n'abategetsi bo hejuru ubona ko batuma ko mu nama nshingamateka bakisigura. Murabona perezida wa Afrika y'Epfo yahamagawe mu nama nshingamateka, nkaraba nk'umushingamateka yitwa Marema, ibintu amubaza urabona ko amubaza bigakomera gose kandi agategerezwa kumwishura. Nk'ivyo si henshi muri Afrika twobibona. Si ibihugu vyinshi muri Afrika wobona umukuru w'igihugu canke umushikiranganji wa mbere ahamagagwa mu nama nshingamateka, hanyuma umushingamateka akamubaza ukuri. Hano murambona babikora hiyo muri Afrika y'Epfo. Ico wumva ko ivyo biri ku rugero rundi rukomeye. Ku bijanye n'umwidegemvyo w'imigambwe nta kibazo ndumva kibaho. Ibijanye n'amashirahamwe canke amaradiyo naho nyene Afrika y'Epfo isumba ibihugu vyinshi cane vyo muri Afrika. Rero ibijanye n'amatora ingene agenda nta nduru bikunze gutera ngo wumve amatora aheze ngo abatsinzwe mu matora cavuga ngo mwatwivye. Ntavyo duhora twumva amatora aheze, mpambona imigambwe yose yemera ibiyavuyemwo, baremera uwutsinze ko yatsinze, abatsinzwe bakemera ko batsinzwe. Muri ico gihe amatora bashobora kwizigira gutyo aba ari meza. Ko hariho ibindi bibazo bihari
ibibazo nk'ivyo vy'umutekano bifatiye ko hariho abantu bagifise ibigwanisho mu gihugu, hari ivyaha bigikomeye kandi n'ivyo Afrika y'Epfo irazwi ko iri mu bihugu vya mbere hakorwamwo ivyaha vyinshi. Sinibaza ko ari ingorane ya demokarasi, sinibaza ko arico kibituma, nibaza kumbure ko hari umuti bataragera gushikako ngo batore umuti w'ibibazo kuko baciye mu bindi bibazo vyinshi cane muri kahise kabo usanga gashobora gusigura ivyo bakiriko baracamwo. Abategetsi kumbure nabo ngira hari aho bigira bagatinya gufata ingingo zose zikenewe kugira ngo ivyo bihagarare. Nibaza ko ivyo bizotera bihinduka mu gihe demokarasi biriko irakora, abatwara nabo bashobora gutakaza amajwi mu matora kubera ko bazoba batagiye barashobora gutora umuti w'ivyo bibazo vy'umutekano. Afrika y'Epfo kandi n'igihugu gihora kiboneka ko gishobora guhindura abarongoye igihugu, cane cane iyo nk'umukuru w'igihugu bariko baramwagiriza ibintu vy'amakosa, biramaze gushika incuro zibiri zose bagahindura umukuru w'igihugu. Ugiye mu gihugu ca Tanzania, uko wewe nyene uhejeje kubivuga, ukaca uraba bimwe natanze bijanye n'ibiranga demokarasi, ndibaza ko wewe nyene wamaze kuvyishurako ku buryo ntaza kubigarukako. Sinipfuza cane kugenda mvuga ku gihugu kimwe kimwe kiretse igihugu c'iwacu, sinipfuza guca urubanza rw'ibindi bihugu, muhava mumbaza n'ahandi henshi, ariko sinipfuza kubikora gutyo. Rero ndavye birya bimenyetso nabahaye, umwe wese arabikoresha we nyene agaheza akishura. Kuko nko mu gihugu kanaka uvuze uti umunyagihugu ntafise ijambo rinini, umunyagihugu ategerezwa kwunamira cane abamutwara, wowe nyene uba utanguye kwishura bimwe mu biranga demokarasi navuze, uba uriko uravuga ko birimwo canke bitarimwo. Reka ngarukirize ngaho kuri ico. Ahubwo mu vyo wabajije harimwo kimwe numvise ko gihambaye nagomba mpagarareko gato. Kenshi mu bihugu vya Afrika, iyo hari intwaro zihonyora demokarasi, ikintu gikunze kugaruka nuko bavuga bati twebwe muri Afrika dukeneye demokarasi y'iwacu, ntabwo dushobora kwigana demokarasi z'abandi. Ico rero ni ikintu gikomeye cyane nkunze kumva. Kera vyari vyeze bavuga ngo dukeneye ngo ini demokarasi à la burundaise. Abavuga à la burundaise ico gihe bari bafise ubutegetsi, uyu munsi ubagarukanye uti mbega kimwe cya demokarasi à la burundaise twokwibagira demokarasi nyene ibiyiranga, hanyuma afise ubutegetsi bagashobora gukora ivyo bashatse, muracabishigikiye mu gihe biriko bikorwa n'abandi wokwisanga bavuga bati ivyo sivyo. Rero uca ubura neza abavuga ati demokarasi à l'africaine canke demokarasi à la burundaise bariko bavuga iki, urakibura neza kuko nabo ntibaheza ngo bagitomore ngo bakivuge. Ariko wambaye uti none mu Burundi dushaka demokarasi imeze gute? Jewe ngoma ntanga icumviro ciwanje uko numva demokarasi à la burundaise, demokarasi y'abarundi uko ikwiye kuba imeze. Buriya na demokarasi muri ivyo bindi bihugu vyitwa ko ikomeyemwo, uvuye mu gihugu kimwe ukaja mu kindi ntusanga ari zimwe. Ntabwo demokarasi y'Abafaransa ariyo demokarasi y'Abongereza, ntabwo demokarasi y'Abongereza ariyo demokarasi y'Abanyamerika, ntabwo iyo y'Abanyamerika ariyo demokarasi y'Abaswisi. Usanga hamwe hose hafise ivyo hisangije. Gusa hari ivyo nokwita mu Gifaransa les fondamentaux, les principes fondamentaux za demokarasi, ibimenyamenya nyamukuru bigira demokarasi, ivyo usanga babihurirako bose. Ni ukuvuga nta na hamwe demokarasi ishobora gusigura ko umunyagihugu adafise ijambo, adafise uruhusha rwo gusohora icumviro ciwe mu mwidegemvyo kandi ntabizire, akaba afise uruhusha rwo kuvuga ivyo abategetsi badashaka kandi ntabizire. Nta na hamwe demokarasi ishobora gusigura ikintu gitandukanye n'ico, ntiba ariyo. Nta na hamwe kandi demokarasi iza gusigura igihugu kitagira ku mategeko, aho umuntu umwe aba ari hejuru nk'umukuru w'igihugu, ari we vyose bigenderako, ategeka vyose, wewe akoze amakosa adahanwa, adakurikiranwa, aho leta yiwe iba ishobora kugira ivyo ishatse, aho ubucamanza butigenga kandi abacamanza badafise igihagararo, badakomeye, ngo bace bavyita demokarasi. Ntawe uzosanga bimeze gutyo ngo bace bayita demokarasi. Ico ntigishoboka. Etat de droit ni fondamental kugira ngo ikintu citwe demokarasi. Ni ikimenyamenya, kimwe mu bimenyamenya nyamukuru bituma demokarasi yitwa demokarasi. Nta na hamwe kandi uzosanga iyo batemera umwidegemvyo w'imigambwe, ngo umugambwe uba ushobora kwitunganya,
ngo umugambwe usanga bariko barawuburagiza mu ngene ukora ingene wemererwa, bariko barawononera umugambwe bawicira abanywanyi babapfunga uko bashatse. Nta gihugu na kimwe gikora ivyo uzosanga bavyita demokarasi. Ni ukuvuga ko demokarasi itegerezwa kwemera imigambwe yidegemvya, umwe wose widegemvya kandi igafatwa ko ingana, abafise ubutegetsi n'abatabufise. Nta na hamwe demokarasi uzosanga bafata ko ibaho mu gihe ibimenyeshamakuru bitigenga. Ntibishoboka, iyo ntibari demokarasi. Mu gihe ibinyamakuru bidashobora kuvuga amakosa akorwa na leta, mu gihe ibimenyeshamakuru bidafise uruhusha rwo kuja gukora amatohoza ngo bishire ahabona ivyo vyatoye, maze abatwara igihugu bakisigura ku vyo bariko baragirizwa, mu gihe abamenyeshamakuru bicwa bapfungwa, aho ntushobora kuvuga ngo iyo ni demokarasi. Ntushobora kandi kuvuga ngo demokarasi mu gihe amashirahamwe ari hagati y'akazira muntu atidegemvya aho hantu, muri ico gihe ntibiba vyitwa demokarasi. Mu gihe badafise gushobora kwerekana abantu ko bariko barapfungirwa ubusa, ko bariko barahohoterwa, ubivuze akaca bizira, muri ico gihe ivyo ntivyitwa demokarasi. Igihugu kitagiramwo ikiganiro na gitoyi, igihugu abana bacu bitwa abansi b'igihugu kandi ugasangana umugwi munini mu vya politike bariko barita gutyo, muri ico gihe ntibiheza ngo vyitwe demokarasi. Rero hariho ivyo nita les fondamentaux bimwe bitandatu, mugabo ingene baheza bakubaka iyo demokarasi, inzego ingene zubatse n'ingene zikorane, ivyo biratandukana ku gihugu n'ikindi. Rero mu Burundi harabaye ikiganiro gikomeye, ikiganiro cabereye i Arusha. Abarundi bafise ivyumviro bidasa barahanahana ingene inzego z'Uburundi zikwiye kubakwa. Aho rero niho bazanye ya masezerano y'Arusha afise ikintu kinini avuga ku bijanye no kubana kw'amoko, abahutu, abatutsi, abatwa, ingene amoko aserukirwa mu nzego, uko biri kose hakaba hari inzego abahutu n'abatutsi n'abatwa bisangamwo bose, gushika naho bagera no ku rugero rw'ibitsina, ku buryo bageze ku nzego nyene zijejwe kubuza ko habaho ihonyabwoko, habaho ibintu bitari bike nk'uko vyagiye bivugwa i Arusha. Ni ukuvuga demokarasi y'iwacu mu Burundi itegerezwa kugumana les fondamentaux de la démocratie, vya bimenyamenya bikuru biranga demokarasi nk'uko biri mw'isi yose, ariko kandi ikaca ifatira ku njyane twabayemwo muri kahise, bakubaka ku buryo izo njyane zidasubira gushoboka, ngo habeho umugwi w'abarundi bicwa kubera ubwoko bwabo, barenganywa kubera ubwoko bwabo, babuzwa gushikira ivy'igihugu, bagasanga bariko bashigwa inyuma kubera ubwoko bwabo. Ivyo dutegerezwa gukora ku buryo iba demokarasi igira bijya vyose, kandi twongera tukayibuza kwihonyora, hari ubwoko kanaka buhonyogwa canke bwicwa canke bugirirwa nabi n'abashobora kuba ari bo bafise ubutegetsi muri uwo mwanya. Nta demokarasi izoshoboka mu Burundi mu gihe itazoba ifata mu minwe ico kibazo co kubana neza kw'amoko yose mu Burundi. Ico kirakomeye. Kumbure ico kiri iwacu kandi gishobora kuba no muri Afrika yose, mu bindi bihugu bitari bike, ibibazo bijanye n'amoko n'amakominote bavyite gutyo, usanga biriho bikomeye ku buryo mu kubaka demokarasi umuntu adakwiye kwiyobagiza ivyo bindi bibazo biba biri muri ivyo bihugu. Hari ikindi kintu gihambaye muri Afrika tuba dufise, ni inzego nk'ibi vy'ubushingantahe, inzego z'abantu bakuze ba kera bafise uruhara bashobora kugira ngo babuze amatati mu miryango, mu mitumba, mu gihugu. Ndabona nko mu Burundi tuja kurondera urwego rwa ombudsman tukarukura mu gihugu c'Ubusuweda, kandi twashobora gukora umushingantahe w'igihugu, bigakorwa n'urwego rw'abashingantahe, bakaza baraja hagati y'abatwara igihugu n'abatwarwa mu gihe baba bariko bararenganywa. Nico twashobora kugikoresha. Ivyo bintu dufite vyo muri kahise bikomeye, twaba dukwiye natwe kuvyubakirako bikaduha iteka. Abanyafrika hariho ubundi buntu bwabo bafise, demokarasi yabo ariko barayubaka yashobora nayo kwinjizwamwo. Niko muri Afrika barafise akantu kabo k'ingene bubaha umwami, arivyo vyateye bija no ku bategetsi ingene bubahwa. Kumbure ku rugero Afrika iri ku uyu munsi, birafise ingene vyotegurwa navyo nyene bikajamwo, mugabo bidasigura ko uwubashwe aca yigira ikimana ku buryo abanyagihugu biwe abagira baja, akabahonyora uko agomba aho agombeye, agasigara ari umuntu adafise ico abazwa mu vyo aba yakoze bitari vyo. Rero Afrika itegerezwa kwiga ingene ivyo bintu vyose iheza ikabijanisha. Ni nkuko kandi demokarasi itazotorera umuti
w'ubukene muri Afurika itazigera ikomera, ku buryo mbere muri Afurika usanga intwaro zifise ingene ziriko zirazana iterambere mu gihe ahari izimeze nka demokarasi zozo taco ziriko zirashikanako abanyagihugu, usanga abanyagihugu bo muri Afurika batera bashima intwaro yopfumwa ibe y'igitugu mugabo ikabateza imbere, hako bagira intwaro ya demokarasi ibasubiza inyuma. Ico n'ikindi kibazo gikomeye abanyapolitike bateza kwitwararika, ni gute intwaro zizoba zishobora kwishura ku bibazo bikomeye abanyagihugu bafise bo muri Afurika. Nibaza ko ikijanye n'iterambere giteza gufatana na demokarasi muri Afurika. Ivyo ni bimwe mu vyo mbona demokarasi y'u Burundi na demokarasi muri Afurika itegerezwa gukorerako, nayo ubundi les fondamentaux nkuko ndabisubiremwo, ivyo nita ibimenyamenya nyamukuru bijanye na demokarasi ntibihinduka, iba demokarasi y'i Buraya, muri Aziya, muri Afurika, ivyo biteza kuguma ari vya bindi, kuko twoba twimaramaje hamwe twovuga ngo umunyagihugu w'i Buraya arafise uburenganzira bwo gusohora icumviro ciwe, mugabo umunyagihugu wo muri Afurika ntafise uburenganzira bwo gusohora iciyumviro. Kuba ari ukwikengera, kuba ari ukugaya umunyafurika, kuba ari no kumwaka ubuntu bwiwe. Hamwe twe twokwemeza ko tutagira ubwenge, tutagira ivyiyumviro, tutagira ubuntu, tutagira iteka, tukavuga ko ivyo vy'iteka ari ukubihebera umuzungu, mugabo umwirabure ari wo guhonyogwa, bagakubita, bakica uko bashatse. Nta teka twaba dufise muri ico gihe. Ndabona umwanya twari twageneye kino kiganiro urarangiye. Mu kurangiza rero nshimye gushiramwo aya majwi atandukanye y'abantu bagiye baranyandikira, abagiye barandika ama audio, usanga ahanini bose wumvamwo umubabaro ukuruha bafise muri kino gihe. Demokarasi bari bayipfuza, bari bayishigikiye, barayipfuza, barayinyotewe, ariko bagira bati ivyo tubona biratandukanye na demokarasi. Mbona ivyo bagiye baravuga bitandukanye, ariko vyose bihuye n'ivyo twavuze muri kino kiganiro. Ahubwo nanatangaye ko hatabonetse abavuga kugira ngo batwereke ko demokarasi iriho ikomeye, vya bimenyetso vyose vya demokarasi ko bikwiye mu Burundi vyuzuye. Hariho bamwe bagiye banyandikira bagize bati nta gihugu na kimwe giheza urugamba rwa demokarasi, bose baracafise urugendo bariko barakora, kandi aho ntibaba banabeshe, na birya bihugu vya mbere bivugwa ko demokarasi igeze kure, usanga hariho nabo nyene urugamba bagifise, hariho ivyo batarashikira, naho bimwe bikuru bikuru navuze biranga demokarasi baba babifise, ahubwo ubwoba buri mw'isi akaba ari uko demokarasi ishobora gusubira inyuma mu myaka iri imbere. Hari abavuze gutyo, hari abandi bigeze kunyandikira bashimika bavuga bati turagusavye uyu munsi ntuze kutuzanira bimwe vy'abazungu ngo tugereranye n'abazungu. Ngira ntavyo nagize cane, ariko kandi nashimitse nerekana ko atari demokarasi y'abazungu. Navuze yuko burya igihe cose tuvuga ngo kubaha iteka ry'umuntu ngo bigenewe abazungu, tuba turiko twisubiza hasi, turisuzuguza. Sinibaza ko hari n'umwe avuga ati jewe sinkwiye kuvuga ijambo, sindabona n'umwe avuga ati jewe ntibakwiye kunyumviriza, jewe nshaka ko abategetsi bakora ivyabo, jewe ntihagire n'umwe azokumviriza ijwi ryanje. Sinibaza ko hari umuntu n'umwe abivuga, kandi sinumva ingene umuntu amubwira bati ni wowe uzoshiraho ubutegetsi, bakongera bakamubwira ko adafise uburenganzira bwo kuvuga. None woba ushiraho ubutegetsi gute? Woba ubukurikirana gute udafise uburenganzira nawe bwo kwerekana ko ivyo bariko barakora bitari vyo, iyo bitari vyo, canke ngo baterere iciyumviro co gukora vyo iyo bikenewe? Ijambo ryawe ryoba ririhe? Rero ivyo kuvuga ngo abazungu tunavyihoze, kuko abo twavuze bagwaniye demokarasi mu Burundi ntabwo bari abazungu, bari abarundi nkatwe. Abagiye gufata umuheto mu nyuma bakanabipfira bavuga bati ntitwemera ko demokarasi igenda amazima yongo, bari abarundi ntibari abazungu. None bimwe bagwaniye, bimwe barondera, abemeye ko amaraso yabo aseseka, vyaciye bijahe? Twaciye tuvyibagira tuja kurondera ko twoshira mu ngiro ivyo abo nyene bari baragwanije, ko banka ubutungane butigenga, ko banka agasuzuguro, bakanka ko umuntu abaho adafise ijambo, ko bashaka ko mu Burundi amaradiyo aba yigenga, umuntu wese akaronka aho asohorera iciyumviro, ko bari bipfuza ko mu Burundi amashirahamwe yigenga agakora mu mwidegemvyo leta itayinjiramwo, ko bashaka ko mu butegetsi ufise ubutegetsi atigirika imana, ahubwo aba umukozi w'abanyagihugu, akaba afise amategeko akorerako nawe, kandi ubutegetsi bwiwe bukaba bufise aho bugarukira. None
vyagenze gute abafise ubutegetsi ngo basigare batahura ko ubutegetsi bukwiye kuba mu kagwi gatoyi k'abajenerali baheza bagategeka abandi basigaye bose, maze igihugu kikaba mu bwoba, umuntu akabaho yuzuye ubwoba gusa agira ati je nkavugira baranca umutwe, kandi nzotunganizwa ari uko ari naka tuzinanye akomeye ashobora kumvugira, ivyanje babitwaye vyatwawe n'abakomeye ntako mfise ndi bugire, uwawe bamunyuruje ukaba udafise aho udodora n'aho ubaza. Vyagenze gute ngo dusigaye turi mu butegetsi bushira imbere ivyo, kandi abasheshe amaraso yabo bari bipfuza igihugu c'umwidegemvyo? Ico nico kibazo nyamukuru dukwiye kwibaza, dukwiye kugarukako, maze tukiteka mu kubaka igihugu cubahiriza umwe wese muri twebwe. Ko numva rero demokarasi tuyishaka twese. Mu bavuze ubwa nyuma naho nagiye ndaja kuri umwe wese ngo yabagije gute, hari utubazo tubiri numvisemwo. Umwe agize ati mbega demokarasi irashobora guhabuzwa hakoze ibigwanisho? Iki si ubwa mbere ndacishuyeko kandi nama nakivuze ko mu vyo nkora, mu vyo ngwanira, muratwo ngwanira hagati y'akazi na muntu, ntabwo jewe ndi mu ruhande rw'abafata ibigwanisho bagira bati twebwe tuza guhabuza iteka ryacu tubanje gusesa amaraso. Murazi ko ndi mu mashirahamwe adashobora kuvuga ibintu bene ivyo, mfise ivyiyumviro bitandukanye na bene ivyo. Murumva muri ico gihe ntimwombaza ico kibazo, kuko dufashe uko ibintu vyifashe mu Burundi uyu musi, ngize ico ndacishura ko abantu baza kugifata uko bashatse bahave banyambika ivyo ntavuze. Ariko ico nshaka kuvuga ngaha nuko hari ikintu abantu benshi bakunze kwihendako. Intambara ntiyigera iterwa n'uruhande rumwe. Ico ni ikinyoma. Ni ukuvuga iki? Abafashe ibigwanisho mu 1994 bakaja kurasa igisirikare n'inzego zari ziri mu gihugu ico gihe, bakanigana abanyagihugu batari bakahagwa, ntabwo ingwano y'uwo musi yatewe n'abafashe ibigwanisho, sivyo? Ingwano yama iterwa n'impande zibiri. Umuntu kugira yinde agira hafata ibigwanisho, akaja kubaho ubuzima bw'ishamba, akabaho atazi ko arara, nuko abageze aho avuga ati ntaco nsigaje, ubuzima bwanje ntaco bukimaze, n'ubundi amaraso yanje yosesekeye ubusa, reka mpfumwe nemera mpfe, ariko abasigaye baze babeho. Ni ukuvuga ko ingwano ibitewe n'abarya bafise ubutegetsi, hanyuma ikongera igaterwa n'ubu yihebuye avuga ati nta kindi nsigaje. Niko rero n'uyu musi bimeze. Kahise kacu kakwiye kutwigisha. Igihe cose abana b'u Burundi bazogeraho batumvirizwa, igihe cose abana b'u Burundi bazogeraho bumva ko batagifashwe nk'abana b'igihugu, igihe cose abana b'u Burundi bazumva ko mu gihugu cabo ata kibanza bakihafise, ari aho bagenda bagiye kwicwa, igihe cose umwana w'u Burundi azokumva ko ari umuja mu gihe ciwe, tuze twitege ko bizoshikaho abana b'u Burundi bamwe bafata ibigwanisho bavuga bati turakeneye iteka, nimwemere ko natwe turi abanyagihugu bafise ijambo rikwiye mu gihugu cabo. Twabibonye muri kahise, nimba muri kahise agacinyizo karavyaye abafata ibigwanisho, n'uyu musi agacinyizo kazovyara abafata ibigwanisho. Ko bari ukwihenda kwiyumvira ngo reka nkore vya bindi mugabo ntibiza kuvyara ivyo vyavyaye kera. Ivyo ukoze uyu musi ari akarenganyo, ejo bikaba muri kahise vyavyaye akarenganyo, vyabaye intambara. N'uyu musi ubikoze uzovyara intambara. Rero uyu musi abihebuye, ababona ata jambo bagifise, ababona ata kindi basigaranye, nta nkeka ko uyu musi bafata ibigwanisho nk'uko n'abandi babifata. Inzira yonyene y'ukubuza ko abantu baza barafata ibigwanisho nuko vy'ukuri twinjira muri demokarasi nyene. Abarundi bakeneye umwidegemvyo bose, bakeneye kubahirizwa mu gihugu cabo bose, bakenewe kubaho bafite inzego zibubahiriza bose, atani intwaro za nkunzi za bamwe ari abana b'u Burundi n'abandi ari abansi b'u Burundi. Igihe cose mu Burundi azitwa umwansi w'u Burundi, uwo yiswe gutyo, twame twiteguye ko ashobora kuzofata ibigwanisho. Rero aho nico conyene novuga. Je sintangara uyu musi mbonye abafata ibigwanisho ngo bahabuze iteka ryabo, kuko twarabibonye muri kahise ko bigenda uko. N'uyu musi abategetsi batatoye umuti n'ingoga w'injyane zihari, intambara zindi zizoza. Intambara twarazibonye ingene zitangura.
mu mwanya wa mbere baratangura wumva ngo bari bafise inkoho imwe, ngo wari umugwi w'abafise ubuhiri, navyumva CNDD-FDD igitangura, ngo baje bafise ubuhiri, ngo harimwo umwe gusa muri bo yari afise inkoho, ngo bwose babwishe babumaze bakagenda, bagasubira bagatera ahandi ukumva havuzwe ivyo, bagatera ahandi ukumva vyavuzwe gutyo. Mugabo inyuma aho muri 1994, inyuma y'imyaka 5-6 ntabwo ibintu vyari bikimeze gutyo. Twatanguye kumva abasirikare bapfuye hirya no hino bishwe, twatanguye kumva ibintu hirya no hino vyononekaye, igihugu cananiranye ingene gitwagwa. Rero n'uyu musi ndabona ukumva abategetsi berekanye za video z'uwo bafashe bariko baritwengera, bariko barakubita, bahagira bati twe turakomera bingene tubugira. Ariko n'ubu uravye hari ikiriko kirahinduka. Inyuma y'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu tugitangura, hari abafashe ibigwanisho, ukumva bateye aha bose babamariye rimwe bose, abandi bateye hariya babamariye bose. None uyu munsi hageze aho twumva abantu batera indwi 4 zigahera batanguye kwerekana abantu 2 canke 3 bafashwe gusa, atariko vyahora. Ni ukuvuga intambara inyuma y'imyaka 5 izi ngwara zimaze itanguye gufata uwundi murindi wundi. Abatera barashobora kuhagwa batari bake, ariko ubutegetsi budafashe inzira yo guheza ibi bintu mu gutora umuti biciye mu kuvugana, nta nkeka ko ibintu bizotera bikomera, igihugu kigasubira kuba mu kaga gakomeye. Rero impanuro yanje nta yindi izodukiza atari uko twubaka igihugu umuntu wese afise mw'iteka kandi yubashwe, yumvirizwa, akaguma afise uburenganzira bw'umunyagihugu, nk'uko vyagiye biganirwa hagati y'abarundi mu njyane zari zaradutandukanije. Hari uwundi nohereza ko yagize ati none tuzorindira gushika ryari? Tuzorindira gushika ryari kubona abacu baguma bicwa? Tuzorindira gushika ryari kubona turi mu gihugu tutagiramwo ijambo? Tuzorindira gushika ryari kubona tubayeho mw'iterabwoba? Mbega ko ejo mwaduhamagara tukavuza za soni, ubu ko mutariko murabikora? Mbega ko ejo haheze mwaduhamagarira mu myiyerekano, uyu munsi ko mutariko murabikora? None muzoza kuduhamagara twahonye? Tuzorindira gushika ryari? Ngico ikibazo kibajijwe jewe, kibajijwe nawe uriko uranyumviriza, kibajijwe kandi umutegetsi arongoye Uburundi uyu munsi. Dufise perezida mushasha Ndayishimiye, yaje mu gihe kitoroshe, abarundi bamurindiriye ko vyinshi, bamurabagira bati mbega woba ari we uje kudukiza ukavura igihugu ibikomere gifise, canke we uje kongereza ibizotuma igihugu kiba umunyota? Yavuze ko aje kurongora leta mvyeyi. Leta mvyeyi sinzi icaba agomvye kuvuga, kuko ufashe muri demokarasi ashobora kuba ariko atubwira bimwe vy'umwami w'Uburundi twafata ko ari Sebarundi, abarundi bafata bo ko ari nk'abana b'uwo mwami. Nimba ari uko abifashe ariko arihenda, azoba agiye muri ya nzira nyene iducana mu mucanwa. Abarundi ntibacemera kuba abana b'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu ateza kuba umukozi wabo. Nimba leta mvyeyi naho aba ariko avuga leta y'ikibabagwe, ibabaye abarundi ku buryo ishaka kubafasha kuva mu bukene, ibafasha kuva mu bwicanyi, ibafasha kuva mu karenganyo, ibafasha kuva mu gasuzuguro, ibafasha kuva muri ibi vyose twagiye turavuga, ikabajana muri demokarasi y'ukuri, aho umwe wese yubahwa n'ijwi ryiwe, akaronka umwidegemvyo wiwe wose, aho koko izo bibaye mvyeyi kandi izo bifashije. Rero yaje avuga ko azanye leta mvyeyi, ngaba abarundi bariko baramubaza, mbega tuzorindira gushika ryari? Naronka umuti w'ico kibazo maze avyarire amahoro abana b'Uburundi bose. Ndashimiye rero mwese twaganiriye kuri uyu mugoroba, ndabashimiye ku bibazo mwambajije. Hari kumbure vyinshi bitashoboye kunshikira, umwanya ntiwashobora ko dushobora kwishura abantu bose. Ndangiza nsubira kwibutsa ko ntari umuhinga w'ibi bibazo, ariko ko natanze iciyumviro canje, nkashimira abambajije bumva ko mfise ico nshobora kubishura ku kibazo cabo, bashimye ko duheza tugasangira ivyumviro. Murakoze mwese, mugire ijoro ryiza, tuzosubira tuganire ikindi gihe.